Every yongo kubisa maso mitafatwa n'imisonga. My baby let me tell about this haso. Eregara bukungenza nanje ndakana keza. Honana honana bewala ijoteme. Honana honana ndatitira ngapfa nkahwera bikananira gutuza. Oya baby simbesha uyu mutima urakwivuza. Promise me to never leave me. Mavana taima no gorechugo. Promise me to never leave me. Mavana taima no gorechugo. Na mafatwa nimisonga iyo nkubonye. Yo, what's up my people, today mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. So moi je vais bien, comme d'habitude devant la caméra, c'est le micro de WAGOS TV Show, c'est votre fils Khalid the MC ou bien Khalid the Promoter aka the favorite, the baby on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the Twitter, le plus connu comme the Master Mike. So shout out to behind the camera, Crema Pro. Nari kudufasha kugira ngo amasana amashobore kuza ameze fresh. So ni mu kiganiro cyacu super show tugenda tubazanira hamwe ibiganiro ameze fresh biri favorite. So keep your eyes on our media WAGOS TV Show cause this is the best swagger favorite one avec MC Khalid Nishona Show. So kwindi ncuro kumwe n'umwe mu gwaruka nkuko twama twabikoze nkuko twama twabazaniye abanyamahano bagiye batandukanye ni Culture the King umwe mu gwaruka ruko ariko aragenda kora cyane n'ingufu nyinshi gitanga muri 247 music industry. N'abarambere ro family reka tumuhereze ikaze mu kiganiro cyacu super show. Culture the King ndagwaye ikaze mu kiganiro cyacu super show. Abantu murakoze MC Khalid. Yeah, of course. Big thanks Culture the King, by the way. You look so good. Uraberewe Culture the King. Abantu murakoze sana, murakoze cyane. Of course. Culture the King urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abakunzi b'umuziki ndondi, uramutsa n'abakunzi b'iterambere muri rusange. Ndramukije abakunzi banje aho bari hose. Nkaramutsa n'abakunzi ba WAGOS TV Show. Mongera nkaramutsa n'abakunzi batwese muri rusange mtamu. Yeah. Thank you so much. So ni Culture the King umwe mu gwaruka ariko arakora neza, akarakora cyane muri 257 music industry nkuko nabibabwiye. Aho amaze gushira hanze imiziki itari mike murayizi. Hakaba hari n'indirimbo yiyo tuvugamo akakanya kari yo nkuru Culture the King, indirimbo yiswe uransaza. Yeah, dusaba abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ba Culture the King kujya ku rubuga rwiwe kugira ngo babandanye gushigikira umwana w'igihugu. Ndajya mubona karamaraso ariko araza kuwundi muvuduko ariko araza abikora neza. So family ndongenda baramukije gakisha nk'emwiwe umwe wese bivanye n'akaradukwirikirana aherereye, abari United States of America, abari United States of Arabic, abari Europe, abari Asia, abari Africa, abari mu Burundi. Tubabwira ati love you so much. Rabaneze ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa WAGOS TV Show. Tubabwira ati love you so much. So ni Culture the King amaze kugaragara muri 257 music industry. Yeah. Yes sir. So mbega urugendo rwa Culture the King mu majambo make rwagenze gute kugira ngo agere ahageze muri kano kanya muri bino bikorwa vya music? Yes samtama n'urugendo tugenda duhura na challenge zikomeye cyane. Of course. Challenge abantu bavuga yuko bitaba byoroshe abari ibintu bigoye cyane. Me gusa kubera ariyo nzira twahisemo bisaba ko dukomera umutima cyane tugakomera. Yeah. Kumbure inzira bakuru bacu baciyemwo natwe akaba ariho duca tukavyanga navyo uko bigenda biragenda. Yeah. So mbega Culture the King nakaye kamaro ka challenge, nakaye kamaro ka hustles umuntu agenda ahura nazo, ibintu bigenda bimuca intege, ibintu bigenda bibumbera intambanye, nakaye kamaro kavyo. Eske Culture the King ivyo bintu bigenda bibuza umuntu, bigenda birakwega umuntu, hari akamaro bifise, hari inyigisho byo bitanga, eske bimeze gute? Abo birafise akamaro cyane. Yeah. Kandi birafise n'inyigisho bitanga. Of course. Kuko nikumbure iyo jewe nkora hit song ya indirimbo yanje ya mbere igaciba hit song. Of course. Ni kuvuga ubunyene natangwe kuririmba 2021. Yeah. Ni kuvuga iyo ndirimbo ishobora kuba yari kumarana na 2021 gusa. Bikaba byararangiye. Yeah. Ariko 2021 narakoze
YouTube yanje iri kubusa irunguka rimwe turahura n'ibibazo bagenda bakatubwira ibintu byinshi ariko rero icanyoye mwebwe byose abaduca intege umenga baduha esprit ni kuvuga abaduca intege umenga baduhaye izindi nguvu zidasanzwe zo gukora cyane no munsi nivyo turakora bakagerageza bakatugwanya abagenzi bacu nabo babona yuko ivyo dukora menga hari ico biriko biratanga nabo bakagerageza kudushira down ariko ko tubayeho n'umugambi w'ijuru of course ko tubayeho n'umugambi w'ijuru ntituzopfa gupfa ico twasezeraniwe tutaragisikana mani murataragera kuri rya sezerano Imana yamusezeraniye muri kazoza kiwe ni kuvuga kuva ku ise ntibirimo kace da king gushika ca gihe umuntu azoshika kuri za step Imana aba yarateguriye umuntu sinovuga ngo ntibaraturoga kuko ntitubizi ahubwo usanga baraturoze biranka Imana ikagenda ikinga abandi bakaturoga bikamera nk'ibikunze ariko Imana ikavuga ati oya ni kuvuga donc gusa nyene biragoye kwisi biragoye so mbega kace da king mu mibereho yiwe yobabaye kubera ko yobabayeho kubw'amasengesho y'abandi cyangwa yobabaye kubw'amasengesho yiwe narya tuzi yuko byara amajambo nagiye numva menshi avuga yuko hari abantu bashobora kubaho adasenga ariko ugasanga abayeho kubera amasengesho y'abandi ugasanga abaye kubera bisabisho by'abandi bagenda barasenga usanga ari byo biragenda bimuproteger est-ce que kace da king nabemeze gute boje ni kuvuga simbayeho ku masengesho y'abandi gusa uvuga yuko n'amasengesho yiwanje afasha gusa hari n'abandi bagenda baransengera n'abandi bagenda baransabira imigisha nabonye nibaza yuko Imana izobampezagirira ikabaho umugisha yego thank you so much so kace da king mbere ko tubandanye ikiganiro cyacu fresh imbere ko twinjira neza mu kiganiro cya super show kace da king urashobora kutugirira freestyle gatoya y'indirimbo imwe mu ndirimbo zawe zimeze fresh yariyo yose ni kuko no muziki mwiza indirimbo kace da king uza kuducagura n'uza kudukora freestyle kace da king let's go yes sir, let's go every yo gukubisa amaso umitafatwa n'imisonga my baby let me tell about this haso eregara bukungenza nanje ndakana keza honana be wallahi je t'aime honana ndatitira ngapfa nkahwera bikananira gutuza oya baby simbesha uyu mutima urakwifuza promise me to never leave me my valentine no let you go promise me to never leave me my valentine no let you go namafatwa n'imisonga iyo nkubonye yes bro so thank you so much this is Kace the King nkuko mwabyumvise so fresh numuririmbyi w'umurundi numuririmbyi akarakora cyane ariko aritanga nkuko tubandanye kubibasaba mu gushigikirana muri gwa rukundo nyene gushigikira izemano z'igihugu n'washigikira Kace the King uzoba uri kurafasha igihugu kuduza idarapo ry'igihugu family so Kace the King ni Kace the King amaze gushira hanze indirimbo mwaka kanya indirimbo yitwa Uransaza mbega indirimbo Kace the King yoba yarakiriwe neza nkuko wavyifuza izoba bimeze gute mu kibano mu gisagara ndetse no muhira aho Kace the King avuka abo jewe ni kuvuga narakoze imiziki myinshi nkuko mwabivuze ni imiziki nagiye nkora tugahurana za challenge nakubwira ariko ni Uransaza nakoze mfise abamfata mu mugongo ni Uransaza nakoze ihindura ubuzima bwanje bwose uko nari ndavyiteze siko vyagenze
ni kuvuga ni uransaza yatumye mbona Kacha the King wanyawe ahandi hose nabona ari fake ariko ni uransaza nakoze yakiriwe neza mu bantu ariko nubwo yakiriwe neza mu bantu hari byinshi bitagenze neza mu bagenzi banje kumbure kumva nanje ntashoboye kumenya gusa intambamyi yavuye ku ndirimbo uransaza ariko vyavuye gusa ni bimwe nakubwira ati tubaye ku mugambi w'ijuru indirimbo paraporo y'izindi yaragiye mu gihe gito ingorane zarabaye ingorane ariko Imana irabikora biragenda neza. So ugaragaje kudusobanurira neza Kacha the King ni ku ndirimbo yawe uransaza mbega indirimbo uransaza watubwiye ko yahinduye ibintu byinshi kuri Kacha the King mbega Kacha the King ku ndirimbo yawe uransaza watubwiye ko agiye urabona challenge nyinshi eske ko baharagiye harabamwe abajama canke abagenzi canke abantu bamwe bo mu kibano bakubereye challenge cyane mu rugendo rwawe rw'indirimbo uransaza? Bo indirimbo uransaza ni indirimbo nasohoye cyane birashika ndaja mu bihe bibi bitari byoroshe ibihe byo gufatwa nabi n'abagenzi ku mpamvu izina ziriya tutaba tuzi ni indirimbo yatumye doke ndibaza yuko indirimbo ndayisohoye twarigeze kuba twavugana ndakubwira yuko fise umfata mu mugongo buke indirimbo ya mbere twari dukoranye izindi zikiri muri studio ni indirimbo ya mbere twakoranye yonyene tukishyira hanze harabivanze muri byo baradutandukanya kandi nawe bongera barashaka gukora ku buzima bwacu ariho havuye indirimbo yitwa Yobu rero ubwo abafanzi bayitege kuko urabona shetani yaraje kugerageza Yobu sinzi ko musoma Bible keshi man shetani iraza irateza Yobu ibihute abagenzi urumva itunga ibyo byose biramuva ko biragenda abagenzi baramwinuba oyo mapema sasa rero nanje nuko byagenze acarava inspiration ya Yobu indirimbo inaryoshe cyane inspiration ya Yobu of course mandi majambo make mufunyafunyo Kacha the King agiye gukurikiza indirimbo uransaza ku song yibisaze muri make yo indirimbo ngiye gukurikiza ko kweri bayitege of course so nimba tari banga mega indirimbo Kacha the King agiye gukurikiza ni indirimbo azoba ari wenyene canke ni indirimbo zoba iri collab? Bo indirimbo ngiye gukurikiza sinzi turindira ivyigihe biduha of course amakorabo arahari izo ndije nyene zirahari donc igihe ico gitanga nico natwe twimbura tukasarura donc mande majambo Kacha the King ntarashima kuvuga neza indirimbo izokurikira oya kiretse Yobu yonyene Yobu niyo shobora gukurikira nari mfise umukunzi barajana bro amafaranga baratwara abagenzi barajana man so mbega Kacha the King neza na neza utaratora indirimbo uransaza iske yotawara message meze gute mu ndirimbo uransaza kubera iki itaye turansaza? Bo indirimbo uransaza ni indirimbo ifise message yigisha ku bantu donc ni kuvuga buri kibano cyose usanga hari ubuzima tuba tubayemwo ngasanga bamwe bose babaye mu ibi na biriya rero je uransaza nawe urabyumva ni uransaza ushobora kuba ufise girlfriend of course cyangwa abakobwa ugasanga barafise aba boyfriend gusanga nabo barabasaza man je wanje yaransazije umwana yaragusajije gushikaho uvuga ati ntivyoherera nga ntegerezwa kwandika umuziki witwa uransaza nkinjira studio nka recording na cyane ko nandika true story check narige tumvamwe harimo amajambo agenda ameze nk'amajambo ari romantique mu ndirimbo uransaza amfite indirimbo yanditse fresh indirimbo yanditse neza barashobora kugenda kuyera ku rubuga rwa Kacha the King
ni indirimbo imeze neza ya Ransaza bakaba baragira na subscribe mu kurindira indirimbo shasha yego indirimbo shasha y'ibisazi ya Catch the King bakagenda kuba baragira subscribe like share of course kugira ngo bararindira indirimbo imeze neza ya Catch the King mbega Catch the King ni nakaye kamaro ka collab muri music bo collab ni kuvuga turashobora gukolaborana na wewe hariho ico wewe ufise w'abantu bawe nanje ufise abiwanje donc turahana ugasanga ngendunguka ngendagura imbibe akarere cyane of course donc birashobora gutuma performance y'umuririmbyi yaguka bivanye nuko mu baririmbyi babiri nawe ni abantu nimo bahuriza ko harabo muhuriza ko nabandi nabo yego kweri kuko urumva nasanze Burundi ni bunini man of course mu gihe Imana itazadusira ryateka ryo kuba muri top 5 mu Burundi usanga nyene tugikorana turi hasi usanga nk'uwewe ufise abafana bo mucarama yose nanje ugasanga abo ngaha mu gihosha bose ndabafise gaca rero ni kuvuga tumaze gukorana bamwe bo mucarama baramenya nanje bamwe bo mu gihosha wanje barakomenya ugasanga wewe mu mwanya uciye wunguka quartier zibiri cyangwa namba urumvukana nawo ngahanya ibujumbura ugasanga natwe hariya mu Kayanza baranze ndaguha bo mu Kayanza nawo kamaye ibujumbura yes donc ababayeho gusupportingana mu yandi majambo gufashanya ababaye gupushingana ego so ni Catch the King ugerageje kuraba hagati yanyu abaririmbyi hari umubana abaririmbyi usanga mufitaniye mbega ubona gute mubana w'abaririmbyi hagati yanyu mubanye gute bimeze gute mbega hari urukundo hagati y'abaririmbyi b'umuziki ndundi cyane bimeze gute bo abaririmbyi b'u Burundi navuga yuko hagati yabo donc namwe muravyibonera hari urukundo man hari urukundo ego kubera yabatariho urukundo nawe nitwa turi kumwe ubunyene so kubera gwa rukundo nyene kwa gushigikirana kwa gusupportingana muri entertainment nizo bigenda bituma tugenda aba nabandi dushobora kwicarana hamwe tugashobora kuyaga ibi na biriya ego je no bavuga yuko ari iyo mpamvu ituma tugirane tuguma turiho kuko yaba tudakundana ho urumva yuko nyene tuba twarasubiye mu Kayanza tuba twaradutse so ni Catch the King nawe nyene ari mu baririmbyi bava mu ntara ya Kayanza nage tubona ko Kayanza igenda ivamwe abanyempano babaririmbyi benshi yes je ndi batatugize urusansoma mu baririmbyi je nabizi ko 80% y'abaririmbyi twosanga ari abanyakayanza Catch the King ndabeshe abo ni kuvuga buri ntara bafise ico bakunze haro n'izindi usanga 80% ari footballer ugasanga aro nabandi usanga 80% ari abasuma ugasanga aro nabandi 80% ari abasineyaste ari abadandaza umva ni kuvuga twebwe nyene Imana yaduhezagiye kugira tubaye vibe tugiye kubera batwa dusanga umuntu wa mbere yatanguye kuririmba mu Burundi tuzaba dusanga yavuye mu Kayanza kubera ko Kayanza haravuye aba artiste benshi n'aba producer ndetse n'aba DJ bomve ni kuvuga umuziki w'u Burundi donc uri mu Kayanza wacu ikishara kiri mu ni kuvuga ibiro bikuru bikeneye la music biri mu Kayanza man nuwe muririmbyi w'umunyakayanza Catch the King akunda cyane gusomba abandi Legend Rinoji kubera iki ukunda uririmbyi Legend Rinoji narige tubona ko hariho nabandi ba artiste bakomeye bava mu Kayanza nka ba P-Face on the Floor ba Eri Pro ba D1 n'abandi donc ni kuvuga umwe wese abafise guyiwe wewe ni kuvuga wewe nawe urafise ivyo ukunda n'ibindi wanka none wewe numva umuntu aginja zose mugata ginyama kandi umenga inyama nizo ziryoshe ariko inyama ziba zaramunani reka nanje abazifuza ko ziba zaramunani oya niziba zaramunani abatazikunda rero nanje ndakunda Rinoji cyane of course nkongera nkanamufana mani
Lino G akuzuye ngo nikamuriko niko bakunda kubivuga no muririmbyi nakunze kuva ndetse na wewe MC Kare dutaramumenya ego narijya weho wanakuze wanamubona ngira mu karere narijya musanze muva no mu ntara imwe ushobora kuba mwari munegeranye mu kibano twari twegeranye mu kibano kandi of course so mukorangiza ikiganiro cyacu Catch the King urashobora kutugira ga freestyle gatonya kindirimbo uransaza kugira ngo tumotive abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Catch the King kugira ngo bashobore guca bagenda ku rubuga rwa YouTube abatarayiraba basubira bayirabe n'abamaze kuyiraba basubira gende kandi bayiyibutse mu kurindira indirimbo ishasha izo kurikira Catch the King. Yes anari mutama byose nivyo wacu nivyo abarundi let's go amumbarira kutazosiga ngugende erega niyo mpamvu buri kanyamba ngufona nkubaza uko waraye ko wiriwe my love oh 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 my love oh 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 my love uranza amazi uri kubyina inyani uramvuruga ukanyica mu bwonko utuma nifuza abandi bana. Just one more time, let me give you chance, please look lego mvura stress, say you are my painkiller, sinigera nkenera itara, iyo ndi kumwe nawe, aho ndi hose uramurikira, you are my painkiller, sinigera nkenera itara, iyo ndi kumwe nawe aho ndi hose uramurikira uranza amazi uri kubyina inyana uramvuruga ukanyica mu bwonko utuma nifuza abandi bana. Yes sir, thank you so much. This is Catch the King niko ndirimbo yiwe uyise uransaza ndirimbo mumaze imumva ko emezo fresh ushobora mbega wo bakende gukurikirana Catch the King kuri platforms ziwe nizihe platforms Catch the King abakunzi bewe bagenda bamusanga ushaka kunikina Catch the King kumbuga zose wandika Catch the King ugenda ubona ibikorwa twakoze ivyo turiko turakora ku munsi uko bukeye uko bwije of course. So Catch the King ni ihe message usubira kuvuga ati jewe nayazivyise na Khalid kuri microphone za WAGOS TV show atari ko hari kintu nashobora kugenda ntavuze hari ubutuma ntashobora kuva mu kiganiro ntashikirije abakunzi banje abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba WAGOS TV show abakunzi biterambere muri rusange. Catch the King umwanya ni gwawe bo je ubutumwa no genda ntanze ni ku bantu batwanga nubwo batwanga rega nubwo batwanga baradukunda kandi baratwuba ni ku bantu bagenda bagira jalousie abantu batanezerwa uko ubundi muntu ateye imbere abantu no basaba uko bogenda imbere y'Imana kwihana ngongera nsaba abakunzi banje nabo nongera ndabibutsa ndabatumira kunkurikirana umunsi ku wundi uko bukeye uko bwije ego kugira ngo iterambere twatera imbere azoba ari jewe nabo bamenye iyo twavuye niyo turiko turaja je ndabatumirira kongera kunkurikirana kandi cyane twongereze inguvu aba hectares inzigo igume ibica nongera gusaba aba diaspora araba abadiaspora bamwe baba bamfata mu mugongo nongera ndabasaba gushiramwo effort cyane kugira ngo aho bangejeje bongere bahandenze kandi nkuko babikoze na mbere nongera nsaba n'abakunzi ba WAGOS TV show ko nabo bogira ico banyeretse urukundo kuko barabona ko turabagenzi na TV yabo cyane nkabatumirira nabo kuraba ibikorwa byanje ni Catch the King nkuko bisanzwe ku mbuga zanje zose bakagenda
abanyandikira ubutumwa bugufi nzobasubiza commentaire like share cyane gose kugira ngo Imana igume hezagira babonye nahari naho bandondere bambaze ikibazo kubera nshobora no kuzopfa mwibanga bazobaze basi bazobaze babasije mu majambo make ndabatumira kumba hafi of course yego mu majambo make Catch the King utumirira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi biterambere muri rusange n'abakunzi bo muziki ndundi kuba hafi yawe kuba hafi ya Catch the King nako nukuhe nugushigikira ibikorwa vyiwe vya misi yose. Yes kuko ndazi yuko fisi impano kuko sinumva yuko uririmba indirimbo ya mbere niya kabiri ata talent ufise genda fisi impano kandi abarundi bizere yuko izovamo ikintu kinini kuko Karibu na Yoshua nibo bashikanya Abisirayeli ikanani je nanje abasha muziki wo Burundi kandi urashobora gusoma ijambo ry'Imana sana uko nungutse ama verse gomeje muri bibiri yo ni kuvuga erega kutubayeho n'umugambi w'ijuru nyene dasomye bibiri yantumva yuko byoca bihomba n'impamvu iyo turiko turakora turizera n'Imana cyane kuko twizerera ni kuvuga amategeko jengendera ko hari amategeko atanu nisenga cyane kora cyane ibuka iyo wavuye wongere wibuke niyo ushaka kugera iyo nibagiye ntabwo abakunzi baranyibutsa muri commentaire ndazi yuko bari hafi yanje. Thank you so much. So family nkuko mubibona iri Catch the King ni mu kiganiro cyo super show tugana tubazaniramwo abanyempano bagiye batandukanye ndetse n'abanyabwenge bagiye batandukanye tugashobora kuyaga ibintu byinshi. So cyari kiganiro super show mvuga ati shout out to behind the camera Crema Pro niwe kudufasha kugira ngo amasana amashobore kumera fresh ku microphone. It was your boy Khalid the MC cyangwa se Khalid the promoter ke al favorite. Twabwira ati love you so much, see you later, hasta la vista. Ewana murakoze cyane muhezagirwe. Thank you so much. Thank you so much. Wagwan bombo clat.